abamenyeshamakuru barekuriwe gushikiriza ivyavuye mu matora imbere yuko umugwi CENI ugira ico ubivuze ko iyo nimwe mu ngingo ngenderwa ko izogenga inyifato y'abamenyeshamakuru mu bihe vy'amatora. Nagira rero ntanga umuco cyane cyane kuri article y'icumi ivuga ko umumenyeshamakuru wese azoba ariko arashikiriza amakuru ajanye n'ivyavuye mu matora azoyatanga bivuye muri CENI ou ses démembrements, ukuvuga ceci canke sepi. Ivyo rero twabigize gutyo kubera iki? Uno munsi muramaze kubibona mu marezo sociaux, uwo ari wese arashobora kwiyimproviza akitumenyesha amakuru. Amakuru wari wese muri twebwe ngaha namwebwe mutarabamenyesha amakuru woshaka yofata amasanamu ngaha agaca yarungika mu marezo sociaux umwanya mutoyi aba ku isi yose. Mwibaze ico vyotanga mu gihugu mu gihe CENI izoshikiriza ivyavuye mu matora koko ugasanga binyuranye na vya bindi byashirwa mu bantu. Nibaza rero ko atahogira impungenge ko ivyavuye mu matora bishikirizwa na CENI canke ses démembrements. Uwo mwumvise ni Nestor Bankumukunzi arongoye urwego CNC rujeje gucungera uko makuru atangwa mu Burundi. Hari mu mwiherero watunganijwe n'ubushikiranganje bujeje kumenyesha amakuru kubamenyesha amakuru bazotohoza bakanashikiriza uko amatora ariko aragenda mu Burundi mu kwa gatanu kuza. Abamenyesha amakuru bazokorera mu runani mu ntumbero yo kwerekana umuco uzoranga ayo matora. Mwavyumvise abamenyesha amakuru basabwa kubahiriza amategeko n'akarangamutima karanga umwuga wo kumenyesha amakuru bakirinda gushikiriza ivyo tuma abantu bacanamwo. Ariko rero zaba impanuro canke intumbero zitangwa n'abaserukiye leta harimo n'urwego CNC, abamenyesha amakuru bigenga babibonamo nyabuna amabwirizwa n'ukugabisha abokora kuco leta itifuza ko kija ahabona. Amatora yo mu 2015 niyo abaserukiye ubushikiranganje babona ko yabaye akarorero kuva hatanguye urunani rw'amaradiyo mu bihe by'amatora hari mu 2005. Nigiko umuntu yo kwitega kuri iyo nteguro ya leta kunyifato y'abamenyesha amakuru mu bihe by'amatora yo mu kwezi kwa gatanu kuza. Kugira twishuguye kuri ivyo bibazo twakiriye batumire babiri. Uwa mbere ni Alexandre Niyungeko arongoye sendika y'abamenyesha amakuru IBG. Mwaramutse neza Alexandre. Mwaramutse neza Patrick. Kaza mu kiganiro. Murakenda bakenguye. Wakoze kutwitaba. Ubundi mutumira agira kabiri ni Daniel Ngendakumana aserukira umuharugwaruka rw'abarundi ku rwego mpuzamakungu bita EMIJEB mu mfunyapfunyo. Mwaramutse neza Daniel. Mwaramutse neza. Ugiriye ko muri make umuntu yofata yuko MIJEB MIJEB n'umuhari mpuzamakungu rw'aruka rw'abarundi wavutse mu 2016 uhuza abarundi bahungiye mu bice bitandukanye harimo n'abasigaye mu gihugu, ukaba ari wo wihaye intumbero kwigisha no gutahuza urwaruka rw'abarundi na cyane cyane kugira ngo babe novuga nti abakozi b'impinduka nziza twipfuza y'ingene Burundi butwago ntidusubire mu turi kukivu kugira ngo ntituze ibiza Burundi bwagiye buraca mu myaka yaheze nibize bisubire n'imiburi uri kiturimo kibari cyanyu. Kaze mu kiganiro wakoze kutwitaba, makoze namwe kuba muriko murakurikira Club de la Presse iganiro cy'unani rw'amaradiyo RPA inzamba be na television Renaissance. Ikibazo ca mbere ncengira ko nawe Alexandre Niyungeko mwumvira ijambo ry'uburongoye CNC. Leta irafise uruhara, leta irafise ico ikebura abamenyesha amakuru mu kazi kabo. Mu bisanzwe uko ibintu biteyeza kugenda mu gihe ibintu biri mu nzira itumbereye, leta irafise uruhara ihabwa nako yishimikije ibwirizwa nshingiro, yishimikije ibwirizwa rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru. Irafise rero ivyo itekanya ishobora gukora ariko bidajanye bitaza bihonyanga ubwa mbere ubwigenge bwo kumenyesha amakuru, ritaza rihonyanga n'uburenganzira bw'abanyagihugu bwo gushikirizwa amakuru bahabwa n'ibwirizwa shingiro. Bahabwa n'ibwirizwa shingiro. Yego cyane. Ni kuvuga rero yuko igikorwa cyo gukoresha abamenyesha amakuru mu bihe by'amatora no kubavogera ku bwawe.
cyane cyane twishimikije kuri ico kuco banga umukunzi avuze tutiriwe turavuga n'uwo ari we iryo tegeko yishimikiza avuga iryo bwirizwa nako iyo ngingo yijanye ni igira 10 y'itegeko rigenga amatora novuga ko nimba uko bivugwa ko kibujijwe ko abamenyesha makuru bovuga ibintu bitashikirijwe n'umurwi CENI atakindi barekuriwe atari ivyo nibaza yuko ko bari ni kwa uguhonyanga ahubwo ije rihonyanga ibwirizwa shingiro riho uburenganzira ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Ariko ndibutse yuko iyo ngingo baragishije inama baranabasinyishije bati tuzobikora ko tubanje uko vyogenda kose murabizi uko ibintu vyifashe muri iki gihugu ntawo bavuga ngo bashize ku mukono ngo kuvuga yuko bashize ku mukono kubera ari ivyo bagira bemera nikindi nariko ndavuga biza bihonyanga kandi bwa burenganzira bw'umumenyesha makuru nako bw'umunyagihugu bwo gushikirizwa amakuru. Ndaguhaye nk'akarorero uno munsi birashitse ko habaye amatora jewe ndi rusigabangaze ku musozi rusigabangaze amatora ariko araba ndiko ndayabona ndiko ndavuga nti haje gutora abantu butya niko mumenyesha makuru ricajejwe abaje bashikiriza ivyiyumviro uku baravuga ati turashima ngena vyateguwe abandi nabo bakavuga bati turanegura ibiriko biragenda no kuvuga ko mumenyesha makuru atari kuriwe kuzobivuga muri ico gihe no kuvuga kandi ko tari kuriwe kuzovuga ati turiko turaraba ngena bariko bariko baraharura amajwi niko twabikora uri kuraraba amajwi bariko baraharura kuri uno munota barahejeje CENI nako sesi abajejwe nakukurikira amatora bo ku rwego rwa komine canke rw'umutumba barahejeje gushikiriza ibiharuro bihejeje baharuye ubona baharuye kurabibona ngo nurindire yuko bizovugwa na CENI haheze iminsi 3 canke 4 nibaza ko ivyo bijumvikana ko nuguhonyanga ubwo burenganzira bw'umumenyesha makuru bwo gushikiriza amakuru n'ubw'umunyagihugu akeneye amakuru bwo kumva ati mbega Alexander ari usigabangazi yagenze gute kuko urumva burya ica abantu bakwiye kumenya nuko naho hariho ico bita ikontaro no kuvuga kontra amasezerano hagati y'umumenyesha makuru nuwabwira makuru nabo tubwira makuru abo rero turafise abasanzwe bakurikira makuru ico bivuga ko Daniel Ngendakumana wewe twagutumiye ngahanye ka muntu akurikirana makuru usanzwe uri no mugwaruka rukurikirana hafi iba mu gihugu mwibaziki ku nteguro ya leta yo guhintumbero ibinyamakuru mu bihe by'amatora. Ibinyamakuru gutangaza amakuru no kuyatohoza no kuyashikiriza mu bwigenge bwabo ni ico bakura muri mwibwirwa shingiro n'uburenganzira bahabwa n'ubwirwa shingiro na cyane bivuye mu masezerano y'ushaka ko hari higihe abamenyesha amakuru batabemewe gukora. Ubu rero mu gihe tugezemwo demokarasi yategeza kuba yaratsimbataye umumenyesha makuru akigenga akamenya ingene atohoza n'ingene ashikiriza amakuru agendeye ukaranga mutima y'abarize. Twebwe rero leta ivyo yivyivanzemwe ikavuga iti mwebwe muzovuga ivyo tubabwiye bana CENI no rwego rwa leta vuze ati tuzoshikiriza na CENI byose n'inzego za leta bati muzoshikiriza ivyo twe tubabwiye no kuvuga ko ntitukeneye amakuru tuba twimwe ko ubwa mbere amatora aheze ku mutumba ku biro by'itora bategeza guca bavuga ati ivyavuye mu matora hano bimeze gute ivyo abantu bari ngaho baravyiyumvira ariko umenye ko umunyagihugu ari cendajuru n'uri makamba bafise uburenganzira bungana ibijya byavuzwe hariya kubera ikije nanye ntakene kuvyumva ahandi ngene vyagenze nimba hari ivyayangaye nimba vyagenze neza byose nkabimenya kugira ngo nanje mpumurizo mbone ko mu gihugu cyose tiko dukora igikorwa kimwe. Rero iyo umumenyesha amakuru ambwira ati ivyo bintu ntuzobivuga no kuvuga ko umuntu aca yibaza turindiriye bijya twabonye hariya sivyo bizovugwa hashobora kuvuga ibindi bintu bitari bya bindi miteze kinyene kuri byo nyene miteze ki ico twiteze nyene ukazi kumenyesha makuru mu kwezi wa gatanu ico twiteze muri ico gihe umenyesha makuru kwanza
basanzwe bari no muhe bitoroshe nk'abandi barundi bose muri bihe by'amatora atunganije uko tubibona abazoyitabira bonyene bariko baratotezwa bamwe baricwa murumva abaraswa mu mugambwe wa CENI n'iyindi migambwe murumva abantu bapfungwa n'abandi batemererwa kwidegemvya no gukora ibikorwa byabo bya politiki ubwo bwigenge muri rusange rero abanyagihugu babujijwe bwo gushikiza ivyimvuro byabo n'amesha makuru kugira ngo bashikize ivyo batohoje ubwo bwigenge ntabwo twiteze ko bashobora kuzoronka kuko nabo baba bariko batera kugira ngo amatora abe meza kandi leta nayo itifuza ko amatora abe meza muri make n'ubwo bwigenge bwabuze muri rusange butasize inyuma abamenyesha makuru n'ubwo bwigenge nyene nabo nyene bwabakoze kuko systeme iri kiratwara kino gihe ni systeme itifuza ko umunyagihugu agira ubwigenge mu vyamenyeshwa no mu vyo yumva. Alexandre ninge ko uramuswa CNC bankumukunzi ashimikira ku ngingo igira 10 ibuza gutangaza ivyavuye mu matora mwamwa bivuze imbere y'umugwi CENI ivyo agize ati ni kukwanka yuko imbuga ngurukana bumenyi kuri internet batobisama ngo batwarire hejuru izo si impungenge zumvikana nari kuvyumva iyo abavyari bivuzwe n'umuntu atazi cyari cyo kumwuga wo kumenyesha amakuru nico cerekana neza yuko cerekana uwo muntu ariko arabivuga uwo ari we nta bintu vyo kumenyesha amakuru bikiriwe muri we ni igikoresho c'ikindi cyategekanijwe kuko umwuga wo kumenyesha amakuru ahantu hari umwuga wo kumenyesha amakuru ahubwo niho haza hakuraho zamuha niho haza hakuraho vya bindi bihuhu nama nabikurikiranye kenshi kuri izi mbuga nyene kuri iyi mihorangurukana bumenyi aho bavuga bati iki kintu ko ndakibonye kiriko kivuga reka turabe ibimenyesha amakuru ko vyakivuze ibimenyesha amakuru ahubwo umumenyesha amakuru aza gutanga ivyashikiriza vyerekana neza yuko ivyo biriko bica kuri izo mbuga ari ivyo canke atari vyo none wumva ico wogifatira ko ahubwo ngo ugira urwanye ivyo bihuha bica kuri izo mbuga ahubwo uzobuza ko umwuga ukorwa azobasasa indava ivyo bihuha izo mpungenge kubanyire sizo izo mpungenge sizo na gato kuko ntazohaba mu gihe ariko hakorwa umwuga nk'uko wategezwa gukorwa murakurikirana namwe ibivugwa ku mbuga ibihuha byabaye byinshi mu Burundi leta igize iti ivyo bihuha byarenze reka abamenyesha makuru bagerageze kuvuga make guca magufi izo mpungenge sizo muko nandabajije izo mpungenge mu bisanzwe ahubwo je numva zari zo kuko ibihuha iyo bizunguruka hirya no hino umuneka arumva ko hirya byayangaye bituma hahamuka bigatuma ataba stable ahantu aherereye bigatuma wabwira umutima uhagaze ati hariya byayangaye turana byayangaye ariko ikibazo kigaruka ni uburyo leta ije gutorera umuti ico kibazo ico gihuha aho kuvuga ati kugira tugabanye ibihuha ngo turababujije ko mugira icyo mushikirije ahubwo yari kwiye kuvuga ati tugiye tubaho umutekano mwebwe bamenyesha makuru mwarabyize mufite impamya bushobozi mukora umwuga mukurikiza ya mategeko kumwe mwavyize turabaye umutekano genda mutohoze ataho muhengamiye ibyo mwatohoje muze mubishikirize ko CNC nawe ihabereye kugira ngo ikontrole ibyo biriko biravugwa ko bijanye n'akaranga mutima niyasanga bidahuye n'akaranga mutima bahashobora kubahana mugabo iyo uvuze ati erega ikibazo nyamukuru kiri mu matora si kibazo c'amajwi aba yabonetse kiretse nyene leta ivuga iti aya majwi ikibazo ngenda amatora agenda umenyesha makuru n'ijisho ry'umunyagihugu nuvuga ko yaciye mu minago agasanga ibabara ryacitse abantu ntibashobora gushika ahantu batorera agaca bishikiriza abantu baravuga bati hano ntidishobora kuhaca duhiga iyindi nzira rero ahubwo ibibazo bihari n'abantu bashobora konona amatora abantu bashobora konona amatora ba mbere nizimbona kweze ishobora kwemera ariko ivyo abamenyesha makuru bazobivuga ntibari kure kutavuga gusa ibitigiri erega ubu buryo bariko barabitunganyamwo ntibavuze ibintu vy'inani bazokora izi nani bazokora zizoba ziriko zitunganywa n'abandi ya nukuboko kwa leta gutegeza kubikurikirana ivyo tweje nk'umunyagi azaba kubashikiriza amakuru karaba ibazo bagiye kukururwa kugira banume none umuzovuga mu kumbura azora kuvuga ibitigiri va amatora ibitigiri no kubizoba byavuzwe twe tuhareze batwabyumvise turi ku biro by'amatora abanyagihugu bahandi babuzwa n'ikibwira bavyumva kuko bo bazokwitangariza ivyabakoma WhatsApp barayafise abanyagihugu rana ubu turi mu kindi kinjana biratandukanye n'imyaka yaheze bazobitangaza ku mungukana bumenyi bitera imitima ihagaze abanyagihugu ariko mu journalist yabishikize we yavyitohoreje
bazovuga ati ivyari byo byari ibi kuko kurindira iminsi 3 Alexander ibintu byinshi bavyafu inyifato y'umumenyeshamakuru muri bijya bihe izobiyahe uravye ibihe abamenyeshamakuru bariko barakora uno munsi n'uburenganzira bw'abaho bugera inyifato izobiyahe biragoye cyane gose kuko hamwe nogira uko mvuze hari habo kwibaza bati uwo muntu ariko araturoha ico jewe no mbona amuravya uburenganzira bw'abo bugera uno munsi nuko bigoye cyane gukora umwuga wo kumenyesha amakuru muri uko ibihe bimeze novuga yuko mu bisanzwe baba babuje ku mwuga wo kumenyesha amakuru koko niko ndabibona abantu bibaza ko umwuga wo kumenyesha amakuru woshoboka mu gihe bariko bashiraho amategeko niki bavuga bati umuntu azovuga ibintu bidatumbereye biza bihungabanya abantu tuzokwihurira murumva neza icarico ingaruka zavyo mugira muti abamenyesha amakuru bazoca biniga ijambo binige ntibavuge nuko vyaratanguye yuko ibarabara ryacitse ko vyaratanguye Patrick uri kurakurikirana amakuru avugwa n'ibimenyesha amakuru biri mu gihugu niga kuzosanga bariko baravuga amakuru ajanye n'abantu batotejwe abantu banyurujwe abantu bishwe n'imbonera kure zagiye gutera abantu ku ngo zabo ibiki ivyo vyaratanguye si kuvuga ko batabizi ibo bivuga nibayivuga bamera nka ba Christophe bamera nka ba Jean Bigirimana bamera nka ba Christine bavundiye mu buroko bamera nk'abandi bose bagiye baratotezwa mu mwuga wabo urumva neza yuko ivyo vyaratanguye kandi ico no kubwira hariho umumenyesha makuru yavuze ati nta bwingenge bwo kumenyesha makuru bushobora kubaho mu gihe abamenyesha makuru babayeho mu bwoba nivyo turimo rero abamenyesha makuru mu Burundi bari mu bwoba bashobora gucibwa amazosi kunyuruzwa nk'abo bose twagiye turavuga gufungwa nk'abo bose twagiye turavuga none imbere ko cyangwa kigira kabiri kiganiro ni ngombwa yuko izo nani uno munsi zibandanya ngo nani rubandanya uno munsi muravye uko abamenyesha makuru bariko barakora wari wavuze ko ivyo runani tuza kubigaruka ko mu gice cya ariko uko nibaza ko duca tukijako kuko ico uri kuraraba urunani ingene mu bisanzwe urunani rwategezwa kujaho turavye muri kahise ngene vyagiye birajaho uno munsi nibaza ko bovyita ikindi kintu atari urunani rw'abamenyesha makuru nimenyesha makuru ni ikindi kintu bocita nkuko bogira bati ni leta iriko iratanga intumbero ngene abamenyesha makuru bemera abamenyesha makuru bari mu gihugu ngena bategereza gutumbera intumbero kuja mu ntumbero leta yashizeho utendi byari ngombwa no muzo kwa runani mu gihe urunani rudafise uburenganzira bwo gukora bwisanzuye bwo gushiraho ingene rukora bwo nyene bwo gushiraho abantu ngene bazoshirwa ku kibuga gumenyesha ingene bazoshikiriza amakuru na cane tumvikane igituma twari twarushize gwagiye rurajaho gwagiye abaguyumviye rugitangura kwara kugira bati dushikirize amakuru mu mwanya ayo makuru nyene abagezweho nico gituma bagira ati abamenyesha makuru n'imenyesha makuru twese dushire hamwe inguvu kugira ngo koko inkuru ibaye imugwi uri yaca yimenyesha inkuru ibaye imakamba uri yaca yimenyesha inkuru ibaye ikobero uri yaca yimenyesha ukuvuga mu gihugu cose ayo makuru aze ico bitare l'immédiateté de l'information mu gifaransa ukuvuga amakuru aze muri uwo mwanya nyene kuri uwo mwanya ku mwanya nyene bati imakamba barahejeje sepi irahejeje guharura amajwi uko sesi yatanze nuko reka tuje tubiganira mu gice kigira kabiri cya kino kiganiro kubijanye n'akamaro k'urunani gukumenyesha amakuru mu bihe vy'amatora kugira tubiganire turi kumwe n'abatumire babiri Alexander Nyunge ko ndabibutse arongoye sendika y'abamenyesha amakuru IBG turi kumwe kandi na Daniel Ngendakumana akaba aserukira ugwaruka ruhurikiye muri mijebe ugwaruka ku rwego mpuza makungu ugwaruka rw'abarundi igice kigira kabiri cya kino kiganiro tuganira
ku bijanye n'akamaro k'urunani rw'amaradiyo mu bijanye no kumenyesha amakuru agezweho mu bihe vy'amatora. Daniel, muravye mu 2005 2010 2015 nivyo wari ukiri muto mu 2005 kumva ariko warabonye ingene vyagenze, abenshi barahuriza yuko igikorwa c'amenyesha makuru cagenze neza, aho benshi bakuriye akarorero ico gihe. Mbega ubu mwe mubona nkuko ndabibajije Alexandre, ni ngombwa yuko urunani rw'abamenyesha makuru gobandanya mu by'amatora no munsi kugira ngo mwe mukurikirana amaradiyo muronka amakuru agezweho? Mu 2005 n'amatora ya mbere yarabaye, abarundi bavuye mu njyane zari zimagize igihe kirekire. Nibaza ko kijya gihe naho twari bato nta murundi atashobora gukurikirana ibiko birabahama ngo binge bigende. Kijya gihe ni gihe ivyavuye mu matora benshi barabishimye, barabikengurutse, kandi nta njyane zakurikiye ubwo nyene. Byagiye gukomera mu 2010 kumburengirano kubera ko systeme yari kiratwara yari kirarondera ingene subira kwiyongera, kandi abantu bari bamaze kubona ko bikwiye kuhinduka. Amatora yo mu 2010 aya mbere abantu benshi twitavye, abamenyesha makuru barakoze birashimwa, ijoro ryose baraye baradushikiriza biriko biraba mu mitumba, mu makomine hose mu ntara. Nukuvuga ko twageze kurindira ko ibyavuye mu matora ubwo w'igihugu bishikirizwa, twizeye igishobora kuba kivamo. Ariko mugabo twasanze ivyo baciye bashikiriza bitandukanye n'ivyo twari twumvise, hamwe n'ivyo twari twiboneye ku mazu y'amatora. N'abamenyesha makuru baca batangura gumera nk'abacanamwo n'ubutegetsi. Aho rero kubera ko hari hajemwo icifuzo cyo kuyatoba, mu kuyatoba no kuvuga gushaka ko abatsinze aribo batari bamenyekana, hagatsinda abandi kubera bafise igikenye cyangwa iki canke bashigikiwe na CENI. Niho rero byaciye bizana ibibazo, bazi ko mu 2010 amatora yaciye yabandanije imbere ko byagana nakabaza nti uno munsi murabona ko byari nivyo naye ko ndazamwo. Turavye ico gihe mu 2010 ukuntu ibyabaye mu gihugu cyose twashoboye kwimenya mu mwanya muto, byari bikwiye ko urunani n'ubundi rubaho, ariko rukagira ubwigenge bwo gukora, ntirutamikwe ijambo, bagakora by'umwuga. Rero iyo leta canke inzego za leta zitifuza ko uko abanyagihugu babikoze ariko banabimenya, muri ico gihe niho ikitangura kuvuga ati kirazira ko muvuga ibi, kirazira ko mushikiriza ibi. Ubundi bwo kirazira nukurenga karimbi muga karimbi kaciwe nande. Yego uburenganzira bwo gushikiriza ico wabonye ni gitsure nyene. Uburenganzira bwo gushikiriza ico wabonye ntitubihabwa na leta, ni ibintu umuntu ahabwa n'ibwizwa shingiro riha uburenganzira bw'utwara ubutwagwa n'abandi bose bafite icyo bamaze mu gihugu. Uburenganzira bwabo bw'ibwa shingiro, si leta ivuga iti wewe ibintu vyemerewe ibura vyemerewe. Ivyo ni bimwe twanse rega kera muri ya myaka tutari mu ngendo ya demokarasi. Ubu rero demokarasi twifuza ni iduha uburenganzira bwo gushikiriza ivyo twifuza, kandi ivyo dushikirije tukagera tukabimenya. CNC n'ubushikiranganji bwo gutanga amakuru, gutumanza ko amakuru bagira bati ahubwo akarorero na igikorwa cyakozwe n'abamenyesha makuru mu 2015 mu bivuga kwiki ivyo bivana urumva n'ababivuga ko abokora uno munsi borabira akarorero mu 2015. Bo ivyo nibaza yuko birumvikana kuko mu 2015 ababivuga ngira ngo nuko bari bazi, mwibuka ivyari vyabaye nuko bimenyesha amakuru vyigenga vyari vyatotejwe mu radio yaturiwe, amenyesha amakuru batotejwe bagata bakomoka. Nibaza kurumva hanyuma bakaba bashizeho iryo terabwoba nyene mu bantu yuko bategerezwa gukora ibintu bigenda bitumbereye muri iyo ntumbero ijanye nuko ubutegetsi bubishaka. Birumvikana neza yuko ariko bagira ati uko vyagenze muri 2010 na 2015 nako niko twifuza ko biteza kugenda. Jewe 2005 nara amatora narayakurikiye, 2015 na 10 nako naho nyene narayikurikiye, nari no mu mugwi imbere ujejwe gutegura. Ivyo vyose ico ciyumviro cyo gushinga
urunani ni cy'abamenyeshamakuru si ca leta. Iyo hajemwo rero sinovuga mbere ngo akarenge ka leta, ahubwo iyo hajemwo ko leta ariyo ibitegura ikabitegekanya, birumvikana intumbero yabo biko biraja. Kuko sinshobora kumva nk'umuntu ngo ni kubera ari ministre, kubera turazi ngena ministre bajaho, kubera asaba nakahama akaba ari bamubwira ati nguje muri iki kibanza. Uno musi atigeze afata n'ikaramu, atigeze aje no kuri mikro ngo agire igikorwa na kimwe kijanye umwuga arakora, atari umumenyesha makuru muri make, ngo aje gutanga intumbero y'ingene umwuga wokorwa. Ni gitutsi ku mwuga. Ni nkuko umuntu umenga mu mwuga wacu wo kumenyesha amakuru, umuntu wese aravunduka akaza kuvuga ngo umwuga uzokorwa gutya na ubizi gute atabuhinga utazi n'ingene ukogwa. Uno musi jewe sinshobora kwiyadukiza ngo ngende gutanga amategeko ku mugoronome ngo ngende barima ngo ni ukunuku ni ntavyo ntavyo nakoze se umwuga w'iwacu. Umwe wese rero nico yatoranye. Nibaza yuko abantu rero baba bakwiye gutanga gutanga ivyigwa canke inyigisho baba bafitiye n'akanzurunzuru gatoyi baba bafise. Hanyuma ikindi naco n'umuntu nogaruka ko ni abo nabo biyobagiza umwuga, bakiyobagiza umwuga ngene bateza gukogwa, kuko nk'umuntu nk'abantu umukunzi yitwa ko ari we yamaze igihe sense amaze imyaka mu mwuga avyitwaza, muga agaca akora ibitandukanye n'umwuga, bamenye ko bitebuke ejo intahi gasubizwa ijambo, abo bantu tuzobacira umukenke, bazocirwa umukenke, kuko abo nibo batuma ibintu biyangara bigasubira inyuma, kuko nibo bagenda bagira bati genda ni waje hajya wewe, baravuga bati wamaze imyaka n'imyaka yose uri mu rujya mwuga, ivyo uza kuvuga baravuga ko naho bitari vyo, tuzi neza ko ivyo tugutumye atari vyo, abantu baravuga ati none gasha ujya ko yamaze imyaka n'imyaka abikoramwo, mugabe ivyo ariko arakora ni iki? Ni ikibi kibishe ku mwuga, ni kibi kibishe kandi ku banyagihugu, kuko ibi bikorwa muri intumbero yihe. Umuntu yibaza ko ari ugushaka gucinyiza umwuga wo kumenyesha amakuru gusa, mugabe abantu bamenye neza yuko ahubwo biza bihonyanga n'uburenganzira bw'abanyagihugu bwo gushikirizwa ivyiyumviro nako bwo gushikirizwa amakuru, kandi ivyo bikaba biri mu ibwirizwa shingiro. Ibikaba vyitwa rero guhonyanga mbere ibwirizwa shingiro. Mu kinyamakuru iwacu niho bagize bati umwe wese aratora inzira camwo kugira yandike mu bitabo vyakahise, kumbere niyo nzira yaciye nivyo. Mwo kwitega iki kubizova mu matora atatanze nogira ni ubwigenge bwo gutanga amakuru. Ibiki mwo kwitega muri make tukotuja mu abamenyesha amakuru sibo bonyene bafise uruhara mu matora kugira ngo agende neza, avemwo na vyiza kandi bishimwa na bose. Amatora aba meza kuva mu ntango yayo uko ntagiye akurikirana. Icambere amatora agishimikiza ibwirizwa shingiro irihe. Irija bwirizwa shingiro ntiriha uburenganzira bwose umunyagihugu nkuko umunyagihugu ari organe souveraine. Ni ibwirizwa shingiro riha ububasha umukuru w'igihugu burengeye ibindi byose. Ni ibwirizwa shingiro ridahurijwe ko n'abarundi bose ubwabo. Ni ibwirizwa shingiro ritagendera mu gihe tugezemo, ritisunga amasezerano y'Arusha yadukuye mu njyane twahozemo, ikaba ari rumva ubumwe bw'abarundi muri rusange. Amatora ariko atunganywa adakurikije amategeko nyayo. Ikigira kabiri abayajamwo abitoza bamerewe gute? Imigambi yaratanze abakandida benshi baranabankiye ko bitoza, barituye ubutungane. No kuvuga ko kugira bende bituye ubutungane harimo agahazi mu mitumba, imbonera kure zirashamiranye n'abasenere, banagwaruka rw'abasenere, bamwe turumva ngo bapfuye, abandi barapfunzwe, abandi bimeze gute. Abo bose urumva ko ibibazo ni byinshi mu gushikiriza imigambi yabo. Hari televiziyo y'igihugu yari yatubwiye ati turafise abatumire batatu baza kubabwira imigambi
muri ano matora bagiye kwitoza hamwe harimo abigenga n'uwundi w'umunyamuganga icyo kiganiro baragihagaritse ntituzi impamvu bagategeka ati muratubabira ikiganiro ntikiza kuba ni ukuvuga ko kubera igihe cyo kwisa kugira ngo bareke abantu bashikize imigambi yabo ishobora gutsinda leta biragoye ni ukuvuga rero abamenyeshamakuru sibo rero twokwizera ko bagiye gufasha kugira ngo amatora abe meza kandi atunganijwe nabi ariko agenda nabi icyo twokwitega rero muri rusangi amatora vraiment azovamwo ibintu umuntu atagira ingene yovyita ko nayo ntitwa amatora yubahirije amategeko muri make cyokosorwa nimba bigikuntu no munsi ugira uruhara rw'abamenyesha makuru no munsi rutanga imwizero kubizova muri amatora ico bagufi umbaje ikibazo kinagoye cyane kuko urumva icokosorwa ivyokosorwa nibaza ko ari byinshi cyane gose mbere sinshaka no kuvuga menshi kuko nohera ku ntango ya vyose ingene ibintu ubona ko biriko birategurwa nkahera kuri wa mugani w'ikirundi bavuga bati umutamvyi wa neza umubona gikenyera uri kuraraba rero kuvaho vyitwa ko hari amatora ariko arategurwa gushiraho umugwi ujejwe gutegura amatora gushiraho amatora azogenga ayo mahiganwa n'ivyo byose gutushitse kuri ibi vy'abamenyesha makuru ivyo byose ni ibintu vyerekana neza yuko icari gukogwa no gukosora ivyo byose hagashigwaho umugwi wigenga hagashigwaho hakabaho condition z'uko abarundi bose baja muri ayo matora ni vyinshi cyane gose ico nobasaba iki muri iki gihe ko bafatiye maboko imugongo wewe wofata umuntu aboshwe hari intambi hejuru ku mutwe ngo ndagusavye ngo ukore iki niki je nibaza ico bihari bategeye umutwe bateze ku mutwe n'intuze nta nk'umwobwa nta kintu umuntu yovuga abazoshobora kugira ico bashoboye gukora bakagikora baragikora mugabo ntihagire umuntu yovuga ngo runani ngo sendika yabasavye ibi nibi mu bihe tuzi ko na sendika ibujijwe muri mwamuriko marashuka mwumva ni ibintu bigoye cyane umuntu yovuga ngo ariko arabasaba ico umuntu yo kwizera nuko ibi uko bigenda kose burira ntibutera kumpeshe uko biri kose ivy'abari ko bafundikanya bizoteba bibatekurukana hama ntayisubijwe ijambo igihugu giheze gisubizwe ku murongo wa demokrasi twizere ko abarundi bose bazoheza subira bakaronswa intwaro iza yiyumvira neza y'abanyagihugu atari intwaro igizwe n'abantu bansumirinda bakunda inda zabo gusa. Urakoze cyane Alexandre Niyunge ko nibutse yuko urongoye sendika bamenyesha makuru ibeje ukaba ari umutumire mu kiganiro wakoze ku mwihezo waduhaye. Murakoze namwe kuntumira. Wakoze nawe Daniel Ngendakumana nibutse yuko userukira ugwaruka rw'abarundi bahungiye mu bihugu vyose. Yego nserukira ugwaruka rwo mu gihugu cy'u Rwanda mu gihugu cyo kwisi yose ariko bose turafashanya akamoje kanyuma nagomba gutera abamenyesha makuru babone ku gihugu kiri mu muyabira imbere ko abamenyesha makuru ni n'abanyagihugu mu bandi n'abasitwaye rero uburundi kuva mu 2015 turi mu rugamba rwo guharanira ko turonka intwaro yubahiriza amategeko ayo n'anesandi n'ibigwa shingiro g'2005 twemeranije ko n'amasezerano yarusha yaje kudufasha guhagarika intambara no kunywanisha abarundi hamwe no kubakira amahoro hamwe rero abahunze aho bari hose ntibasamazo n'aya matora ariko arabahubwo bahaguruke baje kukivifatanye n'abandi duharanire hamwe ko turonka intwaro yubahiriza ubwigenge bw'abanyagihugu muri ibwo nubwo abanyesha makuru buzo wabo. Urakoze cyane wakoze kumwiheza duhaye wakoze no kuri akajambo hereje ko iganiro yari Club de la Presse irindi sango rya kino kiganiro azoba ari ku munsi wa gatanu nk'aya mango naho gutaha.